Sheri je numva bino bintu byamaze kundambira. Ibaze uyu mwaka wundi ugiyeko nta kintu na kimwe urangaragariza ngo present mbone yuko basi hari ikintu wazanye cyunguka ngo n'amafilme. None izo filme zitotugeza hehe? Higa kandi kazi wongereko. Je sindakubujije ukina filme ndabizi kuzikunda sinogwagarika kuzikina ariko rondera nakandi kazi. None jewe nzobaho gute? Urabizi ko abavyeyi banje bapfuye ico ni cyambere. Urabizi ko kera njewe abavyeyi banje bagihari batarapfa naragenda nkabacoboramo na 5000 tugasohoka kaguhereza amafaranga kabari buriya kugira abone ko wasohoka nyarije nagusohoka none ubu hoko bapfuye je bizogenda gute ndakwiye kuguma ikina filme atakindi uri murankorera umarire basi ubuzima iyi couple yakirakira navyibona none couple yanje nawe irakinye ngo filme ndakuzi barakuzi kuri makanyaga ukina filme ariko ku mufuko nta kintu ufise kandi ngendeye kurya nkeneye no kwambara kuko nta bavyeyi nkifise ni wowe nyine nibizoherera hehe na mpenzi wangu shuku namuona tafurani na kuona so shera ariko nawe bisa nkaho umengo uri kurancyurira sinzi umengo nde kunyibuza ko ari wowe wasohokana sanzwe ndabizi sibyo ariko umenye ko nanjye ndikunda gukora igishoboka cyose kugira ngo basi ndabe ko dushobora kubaho neza kandi ushobora basi kugira icyo ndakumariye mu buzima bwawe ukazabona ko hari ikintu basi nigeze kukumarira ngashira nanjye sinicara sibyo je ndikunda gutahura kandi cyane ibyo uri kuravuga kandi bisa nkawe basi uri kurancisha ubwenge kugira ngo basi nce ubwenge nkariye ariko sinicaye none sheri nko bazi tubonana kangahe n'igihe tuba tutabonanye ubuzi ibyo ndimo ubuzi ibyo ndiko ndakora sheri ndarondera ariko umenye ko n'isi yarahaze ibi bintu byose byarononekaye kugira uronke akazi urabizi utegerezwa kwirukanka utegerezwa gutigita kugira uronke diri ntawe kandi ndibaza urabizi ko ubuzi bugora ariko ndagusezeraniye sinicaye sheri one day nzogusiripurera sivyo so sheri nawe umugani bavuga mu kirundi ati udakuze ntakarye sivyo rero nta mpamvu yo kurera amaboko kuko n'Imana ntiho wicaye burya Imana kugira itange iho umuntu ireba basi ujya muntu ariko aragira ishaka ryo kurondera kandi ikindi nacyo urabona ibihe turimo nawe urabona ko bigora sheri nagenda kubwire ko wanashaka ingo nyinshi kenshi ubuzitunzwe n'abagore ntabwo ndagushinja amakosa ariko nawe rondera basi ikintu ukora ukoresha amaboko yawe n'umutwe wawe n'ubwenge bwawe ukora ureke kuba mu minsi yose utegemeye musaza wawe umuntu wakugaburira ntigashira urakuze uhora umaze kwinjira mu rukundo urakuze sibyo nawe rikoresha ubwenge wenda hari igihe je notigita nkabura ariko ukaronka none woronka kanyine none se ifu yuko rero basi twese turondera tukabishira mu ntege ibyo bintu bakubwa mu Giswahili mwihaye ibyo kudakora ifu yuko mukora kuri impuzu mu maboko nako kura amaboko mu mpuzu ukore hapana kwirwa mwicaye umunsi wose muhira mwiriwe muryamye mugize iki no sindabikunda ifu yuko ukora ndakeneye kubona sheri nanjye wasohokanye n'ubundi naye nagusohokanye nkakugurira umufutu w'inkoko nkakubwira ati uje nawe ukambwira ati nguhe umufutu w'impene ndawukuguriye uje umaze ndakongere n'uwundi hari ibintu byiza biryoshye no kubona kameme twasohotse tunezerewe abantu baratureba bakavuga ati abantu barishimye kandi nakubaye ati burya baca umugani mu kirundi ati ibuye ry'isema ritembagara riduka kandi umugabo atumva impanuro yicara mu bakazana nakwemereye ko je ngiye kwisubira ko ndondera akazi urumva shiri kubera ko umusaza wafise indero yo kukiyikuhiye cyawo duce ko naturamutse yana turona nzi bisanzwe ikibazo kirahari shiri n'abantu bari muri sona bararamukanya kandi baba bariko barota umuriro bari mu muriro hano umusaza wawe aduce impande anaturame ntaturamutse ntanavuga ngo bite none sheri wanuzi yuko abahungu kuri bashiki babo usanga bafite ifuha ridasanzwe navyuzi cyangwa sheri ntanze gize ukuri ko sheri mbwira ko atubanze utoba waramubwiye ibyo wanje nawe
ntabyo wamubwiye arahirira ko ry'umukobwa cyo turashobora gukundana imyaka nk'iyo yose iwanyu watanze kandi ukandika nyine nka ninjira mu rupangu uzi ko watanze icyiza nuko dukundana nje ndagukundana nari ikindi kibazo gihari cyo ntugoba unkunda ariko irifo yuko basi present wanyu bakaba banze je nkaza ndinjira mu rupangu banze ko mushobora kuhinjira batanze ugasanga bandengeye ko barankobise kandi umva nta makosa baba ariko barakora hama ngo rankunda vyaheye genda ukunde nyo shiri no kumkiye umbwiye ngwiye sorry umbwira njyewe ngende nkunda mama kandi uzahantaje shiri basi basi nakoshije ariko nawe rijyarisha sibyo sorry basi tuzuraraba neza ramajambo mkiye ko je ndi sheri wawe sindi mayibo mwambwiye mwana sheri basi sorry sinzosubira sibyo kandi mabarire kandi imbabazi zivuye ku mutima sheri ariko birababaje vre urabizi ko twonahurira no mu barabara bariko barangirira nabi ntantabare kandi atanze kandi umva n'amakosa yo barimo sheri genda nagiye ndanivumba ushaka kumbwire ko nivumbura nk'abana genda giye nzogaruka mu rupangu rwanyu nzogaruka muri runo rupangu rwanyu ariko telefone wambwiye ko byose wabimaririye nzogaruke mu rupangu rwanyu banze shiri nene we nawe nusanzwe gashera imvuzo no uri planta nka telefone yabuze uri umuntu akuze Allah sheri gashera imvuzo ciao bore fuck baby fuck ngena kanura nk'igisuma ubu wavyimbye usigaye ubunuza nta kwezi papa na mama kurahera bahejeje gupfa mugobo unya mbere yuko mama na papa bapfa bakiri ngaha bakiri bazima nta buhungu birige uratondeka ngaha anya mugobo unya mama na papa barapfuye uratangwe gutondeka ubuhungu ngaha anya naho umenga nubunyegeri buriko buratonda ku kigufa vyimba umunsi urusazi rwatanguye kuduma ku mugongo inzara nirigura tumyorera ngaha anya mu nzu umunsi isazi zatanguye kukuduma mu mugongo niho uzomenya ivyo nariko ndakubwira mama na papa ngaba barapfuye utanguye kuzana ubuhungu uyora hari yuzana iyo ndero uyikura he iyo ndero uyivunduruye he kajya gahungu mari muri kumeni kandi ndiko ndabaza wewe kajya gahungu mari muri kumeni inde sheri wanje ngo ninde ni sheri wanje nyine sinari bwabikubwiye ariko nari kuzobikubwira nyine ni sheri wanje kandi tumaranye igihe kinini ni sheri wawe kandi mumaranye ngo igihe kinini nyamurama nuko maze mu rukundo rwanyu murana rukorera na happy birthday ubu myigize shari kandi mu bisheke ngo ni sheri wanje wanabivuga wanadugije n'izuru ngo ni sheri wanje urabona ubukene je nibereye mu bukene bungeze mu bisusu nawo wavyimbye ngo n'abasheri umviriza ndakubwira ikintu kimwe rero shukuwe nimba atani byuzi rero uri mushikanje we barakunsigiye ngo ndakuwe kano kanya ni je ndiso wawe ni je ndi na nyoko wawe urabyumva ubu tuvugana kajya gahungu nzosubire kugasanga ngaha anya ngo mwabyimbye ngo murahagararanye ngo ngaha inyuma y'urugo nzogasamburira ngaha nyene kandi nawe uzoca umenya iyo uja muzogende mujanye ntuzongera kwinjira no muri ino nzu ubu ubukene bungeze habi nirirwa kwikorera imifuko ngaha anya ba papa bacu bari basanzwe bafise amafaranga ubu nirirwa kwikorera imifuko kugira ngo urarufokeye nawe uricari uradagambye n'ubundi buhungu ubu tuvugana nta n'ikindi kintu ubwo nayo ndiko ndarondera aho ndabikubwira aho ndabicisha kugira ndabikubwire ubu kano kanya hari mu diaspora ubu nyene twahejeje no kuvugana n'ivya mariage tugira dutangure kubipanga kugira ngo aduha amafaranga tuza turifashisha ngaha anya muhira ubu tuvugane kajya gahungu sinzongere kugasanga ngaha anya kandi full stop birarangiye ntunambaze n'ikintu na kimwe shagi ni wewe cyane uwo ni wewe ugira ngo urishe jewe ungurishe kuba diaspora namugutumye jewe urabizi neza ko ufite umuhungu nkunda namaze kubikubwira ko ufite umuhungu nkunda kandi ndamukunda wenyene warangiza ngo je umpigira wa diaspora je nabagutumye jewe nyabu ushaka kungurisha ja gukora nturi kimuga ja gukora wihiga amafaranga pana kuhiga amafaranga ukoresha jewe sinkeneye ndakubwiye ati nta bugeni nkeneye nakubwiye je nkunda umuhungu makanyaka wenyene nta wundi ubu ratanguye kubona yuko ndiko ndakugurisha ubu ni utanguye kubibona yuko kuvyo je nagenda gukorera byose ukuntu niriko ndafunuka ndiko ndaja kurondera ibyo mufokera ubu ni uri kurabona yuko je ndiko ndaja kukugurisha ibiri imbere nibyo byinshi bigutegereje wewe wait and see shagi iryo gurishwa uri kuragira kuri mukuru wanje uzorigira utarinza nako kandi ayo mahera ushaka kumugurishamo uzoyazane mu mukozi wo kurera no mwana je sindi umukozi wayo
ahubwo ayo mafaranga nzenda yazane mwo mukozi ntuzosubire gufokera uko kangana na nuwo mununi uwo muzimu nyakugwa mwiwezo nkuko nabikubwiye. Wait and see, ibiri imbere nibyo byinshi bigutegereza. Je birakuraba. Unaniweka macho wazi nikikesha kuwaza, yani bure najipa kazi vinavyojimaliza. Wanavuta taswira kipi nilichokukwaza, jibu nakosa naona kabisa uliamua kuniumiza. Sunaisi neza nikawa Vumbura nyaruka nirugire kurondera amafaranga yo kurya. Koshaka imino misi wabaye. Nikiki tumunya nkabigeza. Numutse bagutereje kugira ngo umushiki wabigeza. Je nakoze iki? Hamwe umbuza no gukundana n'umuntu nkunda ugira ngwareshereza ubuko atabona gusavye kwera. Imyaka afise ahantu ngeze naho kuntoranyiriza umugabo jewe. Ni kuvuga ko ndi umwana ntashobora kwihitira. Nkeneye igisubizo. Umbwire impamvu nyankabigeza ku buryo wumva ko ibyishimo byanje utobiha agaciro. Watanguye kubona ko ndakwanga. Mwe nta kibazo ni munsuzugure. Nyene munsuzugure mumbone nk'imbwa imbere yanyu. Mubwe reba ukuntu mungana dufise umwana w'amezi 8 tukaba dufise nakajya gatonya kawe kangana n'umununi gasigiye gashaka kumbwira amajambo yari yose kishakiye. Cyushira ko nawe abantu batatu bose je ndiko ndabigereka ndumwe ugira nuko nkuze kubarusha mwebwe. Mbe urazi impamvu je ndiko ndashaka gukora ibyo hoya nukugira ngo mwenda barinde. Nawe urajenga ukavyimvye iminobesho ngo je ngo ndiko ndashaka kukugurisha. Urazi impamvu je ndiko ndashaka gukora ibyo onya byose. Nyene naje ndategereje umbwire impamvu ushaka gukora ibintu utanambagije. Ubu tuvugana iyi nzu tuyisigaje mw'ukwezi. Ehera ubu tuvugana we ubu nyene tuvugana iyi nzu ukwezi guheze ubu nyene tuvugana banki izobije kuyitora. Urakurishije inzu ikizuko inzu kubera ko tuyisigaje mw'ukwezi. Ho basi yaba naranayigurishije amafaranga nkayarya basi nkatuma mvuga ati je inzu ya mawe narayiriye mugabo ayo mafaranga tukayakenyera ko tukayarya. Ubu tuvugana mawe ubu tuvugana bapfuye iyi nzu barayigwatirije kuri banki sinzi nibyo ayo mafaranga bayakoresheje bagiye kugwatiriza mw'inuvyeyi banki nanje nabimenyije kwishuza inyereka impapuro nsanga iyi nzu barayigwatirije. Ubu ni kuvuga ubu ni kurambira ngo ndiko ndaja kukugurisha. Ubu tuvugana mutonya wacu agira je mwibarabara abima yibobo na kaera kaje mwibarabara kabima yibobo nawe uje mwibarabara ibima yibobo nanje uko nyene duce tuja kwangara. Ubu nyene tuvugana narusi wa muhungu wo kwa Kankindi yambari ati zana mushika waje mushika wawe twahoze dukundana tubabuvane amarira ati muzane je mwigishe musomeshe twikundanire nze ndamutware kandi nayo madeni nzoyabakuramo. Nawe ndabikubwiye uci utangura kuvyimvya umuntu ngo ndiko ndaja kukugurisha. Tenyenya re nawe tenyenya uje kubima yibobo. Anesha kwari kutigeze ngira situation nini. We nawe ndakubwiye itegure Kankindi mujya muhungu wa Kankindi aza kurongore ashaka twarana na era mugabo amafaranga tuyakinyirira bazana amafaranga turi hino kariya gahungu kikunkumura abandi bahungu bari kunkumura bakavamwa amafaranga y'amadolari nako kari kunkumura kakavamwa ivumbi. Sinze subire kumusanga ngaha anya tube tubyumvikanye ranigera ibintu byo kuguma wivyimbya ngaho onya witetesha ngo buri bashari kandi mu bisheke ngo ni wokundana n'umuntu utagize bareke baje kwangara. Unaniweka macho wazi nikikesha kuwaza, yani bure najipa kazi vinavyojimaliza. Wanavuta taswira kipi nilichokukwaza, jibu nakosa naona kabisa uliamua kuniumiza. Sunaisi neza nikawa bubu maana songei kigugumizi. Radha penzi lako inanizuru ataselewi neza nkawa chizi. Mana mawenge Shagi amafaranga ni buri kimwe ndavyemera kandi amafaranga agura buri kimwe cyose ariko amafaranga ntabwo azigera agura urukundo. Amafaranga ntagura urukundo ila leo naona kama pesa ndio sabuni ya roho. Makanya biremewe ko ucira urubanza
ariko nagenda kubwire yuko ntakwipfurije yuko nawe abavyeyi bawe bozopfa nkuko abanje bapfuye bakansiga mu ngorane ndimo nabashiki banje. Ibyo sindabikwipfurije, ariko umunsi byakubayeko nawe bakagusiga mu ngorane nk'izo ndimo, bakagusiga mu amakrize utazi iyo yajava, niho uzontahura. Wewe kuwa utayaona. Sawa, ntakuwa ntayaona, ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Shaki. Ubuzima bwose ugiye kumara, ubuzima bwose ugiye kuba muri ayo mafaranga ugurishijemo mushikawe, umutima wawe uzohora ugushima, ntuze wigere wibagira ko wadandaje mushikawe nk'indaya. Nisikilize kwa makini Makanyaga, nikwambie kitu. Si buri mara yariyo yose ubonye mwibarabara iri kiridandaza ngo yicira urubanza kubera ko ngo uyibonye ngo iri kiridandaza mama ngo yahenye ngo ari karidandaza. No, kubera ko I think mbere yuko abimaraya nabo yari yifuza ubuzima nk'ubwo bwawe, yari yumva yokata inkoko nkuko nawe uyikata kayige. Kwa hiyo kubera ko ubuzima bwamukoze nabi, ubuzima bumubana bubi, nibyo byatumye yumva yuko agomba kuba proud yo kuba maraya. Kwa hiyo akawa malaya.